Asha ngo warapfuye uwo ariko avuga ngo werasanzwe agwaye mwijoro twari kumwe akomeye mwijoro hano haratonze baranamukuyeho ngo abise imodoka ngo yatonze mu muryango ngo w'imodoka zinjira uwo baramukura haje inyuma basi uwo mwijoro hose yarakomeye satana z'ijoro hose yarakomeye dutonze none gasha nk'ubu twari tumaze iminsi 5 yose dutonze kuri station igitoro kiraza mwijoro hazi ibihumbi 10 tuzi ngo tugira tuhave nubu niho tukiri baturaye ko bataduha nima ngo nivyo mugambwe nubu haje ikindi ahandi musi yasazwe dutonzeko nubu batubwiye ngo ni cyayi porone none abantu ahubwo tuzagupfa na gose si wenyine nagiye nabandi bari inyuma nabandi bari inyuma sinzi rero ko iyo migambwe yuko atabanyagihugu bazoyitora ngira bazitora sinzi umunyagihugu numwe yegera kuri station aca kubitwa sinzi ngene bizogenda nuko rero so wambere afera n'abandi bari inyuma kandi kutugira dukurikira nko batubwiye mu minota 10 tutavuye ku murongo nuko turasaba baraturasa none gashamwumva ntitukira barundi turabanyamahanga kuyeri tukira barundi reka twiyakira uko nyene kazo turava mu tuzoshaka duherengetere basigara mu gihugu bonyene bitware bonyene nuko kuko ibintu birateye ikigongo uye twari dutondanye mwijoro akomeye rero tuzatwuma ngo ivy'imigambo none iyo minsi umunsi ugira gatanu turi kuri station ituratwa umuntu ntarataha muhira umva umuntu reka kwihagarika gute abandi bari inyuma nimba aragwaye umutima ibayeho nk'abarundi naho tobugwaye roshaka guca uzira muko nyene hoba tubwiye ati umuntu acu mutazoba arava kuri station ngo turasaba baraturasa none wumva gute reka nta ngorane ubu nta nyungu barondera ku munyagihugu inyungu ziwabo gusa twabibonye barabitweretse twabibonye basha uye haza umwumi imodoka imwe ngo ni nakayandungitse twebwe dupfiriye ku mirongo uko nyene utwo turondera watuzanira amagendo bwa dusuke mu ikinju ye kamagendo dusuke mu modoka dukure amasuje kubika muhira basha baratwemeje kabisa abanyamigambwe baratwemeje abanezerewe ni bande abanezerewe shira amaboko hejuru birahimbaye kurongora abantu banezerewe abarundi bose baranezerewe umurundi atanezerewe ni wa murundi yemera kuba umuja w'ubutegetsi bw'u Rwanda niwe wenyine ubu ajingitwa uburundi igihugu cy'umunezero mu Burundi hasitse abantu baratwenga indahiro imufata ntiyivuguruze n'ubutagurana amahera arondera inyungu n'ubutakira impera y'ukugura intungane n'ugira ivyo bintu rero ntazokwigera tirigana n'umuntu w'ubuntu voilà l'intendant fidèle yavize nguyo ubu abarundi bakeneye umubwiriza w'inkerebutsi uwateza imbere igihugu n'uterwa amarira n'abarira umutegetsi arira aterwa amarira n'abarira agaterwa amarira n'abagowe abashonje abahamwa ababuranywa bahoga ubusa abapfunzwe ukabura amahoro ababuze ingene biga ababuze aho barima ababuze agasabune ababuze akunyu abarwaye babuze ubavura amahoro mwigisha n'amahoro
nagomba kubasaba ubufasha banze kwidondora. Nitwa Hakizimana Eric, sanzwe ndi umunyeshuri wo muri ishure ry'abarundi bose, ariko nta gihe kirekire rwose mazeyo. Rero mu minsi nagize ikibazo c'uburwayi, ubwo burwayi rero nca kwivuza. Ngiye kwivuza bambwira ko ari ikibazo c'imitsi. Iyo ngwara ukuntu yamfashe, nafashwe numva imisonga mu mugongo ngaho i Bujumbura. Nca kwivuza imiti mikenya ku mudokiteri nagiye ku bwa mbere, umugabo iyo miti naco yamariye, bica bisaba ko nunguruza. Nca muri Tanganyika Care Hospital, hama baca bangirira igipimo bancisha mu mashini muri appareil bita magnétome, aho bagiciye basanga afise ingwara bita hernie discale. Bambwira ko bisaba kugirisha shiririji y'umugongo, baca baduca miliyoni 7 iyo shiririji gusa. Namaze mu bitaro iminsi 5, hama dogiteri turamubwira ati amahera mugabo ntayo dufise. Ati nta kundi rata amahera ahari, ati ntivyokunda genda muyarondere. Rero niko ndatabaza ko mumfasha. Ukava i Bujumbura uje i Gitega ugenda uraharura ku nzira abantu bambaye imiguruwazi, ukavuga uti hariho abarundi bacambara imiguruwazi kuwa Mungu, ukumva ikigongwe. Umuntu w'ubuntu, umubwiriza w'ukuri, uwo ababarana n'abababaye. Haleluya, haleluya. Imbuto n'ijambo ry'Imana, umuvye nawe ni Kristo. Umwemera wese azoramba mu myaka yose. Haleluya. Ya Mana twavuga twemera, ya Mana niyo yaremye ijuru n'isi, niyo igaba ikaganza, niyo yaremye Uburundi n'abarundi. Iki gihugu ni ic'Imana, iki gihugu c'Imana ni ic'Imana. Turi abo umukamaragiza igihugu ciwe. Iki gihugu twagisanzeho kandi tuzogisigaho. Umwanya tumara kw'isi n'umwanya muto. Twaje dusanga abantu kandi baratwakira, none tuzobasigaho. Bazotwibukira kuco twakoze, bazotwibukira kuco twasize kuri ino si. Turiko turandika uruhe rwandiko abantu bazosigara barasoma. Turiko turateguriye page de l'histoire abantu bazosigara barasoma. Kw'iyi si twayije kikatwakira, tugaheza tukazoyisiga, tugasiga twanditse, twarashize kw'itafari kaho twasanze bagejeje. Hariho abariko barabomora n'utwo basanze twubatse. Mwarariye, mwaranezerewe. Nibaza yuko ubu mutagirwara kwashe, tugarukana ibintu ku murongo. Nari mwahimvye ntuzewe miliyoni zirenga 40 ku mwaka mwibaza amadolari. Ntimwahimvye aho abantu baguhaye ivyabo ngo biringanize. Imana iravyemeza, si kubera ubuhinga bw'ikirenga wari ufise canke ubwiza urabona ko atari kirenga, si kubera ubwenge canke ubukerebutsi canke inguvu abandi badafise. Ari abagangi bakomeye kumure kugusumvya. Cobuja ni Imana irakubona, irakumva, irakureka ikakongera imisi. N'uyu mwaka turawumaze. Imana ivuga iti reka nakongere ndabe, reka nakongera imisi turabe. Kumbure Imana yamayizige, kumbure ugiye guhinduka. Niko Imana ivuga, kumbure ejo wohinduka. Imana ntibiheba, Imana ntiyavyibagiye, Imana ntiyabiguhebeye, Imana ntiyabikugabiye bijujejwe. Oya, n'ingano zayo ubwirizwa guha abana bayo. Umubwiriza w'umwizigirwa w'inkerebutsi arangwa n'ubuntu. Ibihugu bitera imbere kubera habonetse abantu buzuye ubuntu n'ubutwari, abantu bankubagaya,
abantu bantu bakengera, abantu badasangira n'abasuma, abantu barya ivyiteka. Umuntu w'ubuntu nk'uko Izaburi ya 15 bivuga, n'uwagenda atunganye, akora ibigororotse, akavuga ukuri kuvuye ku mutima, kugira twumvise Yetro yahanuye Musa. N'uwadakoresha ururimi rwiwe mu kubeshera abandi, atagirira nabi mugenzi we aba hirya no hino, kandi ntatuka ababanyi. Izaburi ya 15. N'urahira indahiro imufata kandi ntiyivuguruze. Hari abantu twofatira ku ndahiro bagize urubanza rwoba rwiciye. Umuntu w'ubuntu w'inkerebutsi n'urahira indahiro imufata ntiyivuguruze, n'utagurana amahera arondera inyungu, n'utakira impera y'ukugura intungane, n'ugira ivyo bintu rero ntazokwigera atirigana n'umuntu w'ubuntu. Voilà l'intendant fidèle et avisé, nguyo uwo abarundi bakeneye. Umubwiriza w'inkerebutsi uwateza imbere igihugu n'uterwa amarira n'abarira. Rose yarakomeye dutonze, none gasha nk'ubu twari tumaze iminsi 5 yose dutonze kuri station. Igitoro kiraza mwijoro, haza ibihumbi 10. Tuzi ngo tugira tuhave. Nubu niho tukiri, baturaye ko bataduha nima ngo nivyo mugambwe. Nubu haje ikindi ahandi musi yasazwe dutonzeko. Nubu batubwiye ngo ni cyayi porone. None abantu abo tuzagupfa na gose. Si wenyine nagiye nabandi bari inyuma. Nabandi bari inyuma. Sinzi rero ko iyo migambwe yuko atabanyagihugu bazoyitora, ngira bazitora sinzi. Umunyagihugu n'umwe yegera kuri station aca kubitwa. Sinzi ngene bizogenda. Umutegetsi arira, ategwa amarira n'abarira, agategwa amarira n'abagowe, abashonje, abahamwa, ababuranywa bahoga ubusa, abapfunzwe ukabura amahoro, ababuze ingene biga, ababuze aho barima, ababuze agasabune, ababuze akunyu, abarwaye babuze ubavura, ukavya Bujumbura ujigitega ugenda uraharura ku nzira abantu bambaye imiguruwazi, ukavuga uti hari abarundi bacambara imiguruwazi kwa Mungu, ukumva ikigongwe. Umuntu w'ubuntu, umubwiriza w'ukuri, uwo ababarana n'abababaye ntihagira ico abamarira. Abandi barabamenyera, ukabamenyera bikabuko. Umubwiriza w'inkerebutsi uwateza imbere igihugu n'uwo rero agerageza gufasha iyo migwi cane. Umuntu akiri muzima arumva ikinya, akumva ikigongwe, akumva biranse munda, agaheza akitanga wenyene kugira inyishu iboneke. Bene abo nibo bemera no gupfa, bene abo nibo bemera no kurara ubusa, bene abo nibo bemera gukora mu mufuko bagatanga n'ivyabo, abandi bere ko barondera n'ivyabo boro bongereza mu vyabo. Dukeneye ababwirizwa b'inkerebutsi bakunda abantu. Enda duhinduke. Ego uyu mwaka uheze hari aho byanse, uyu mwaka uheze hari aho byagenze nabi. Igihugu niciyubaka, igihugu baracubaka, niciyubaka, niciteza imbere. Harya ibintu biruzuye muri kino gihugu, haga imitima, hazi imitima. L'intendant fidèle et avisé agwana inyungu y'abantu kugeza aho yiheba, ashira imbere igihugu akiyibagira. Turakeneye abantu bashira imbere igihugu, bashira imbere abarundi. Kwa gatatu, mubwiriza w'inkerebutsi ntarundi ibintu, ameze nk'uko duhejeje kuvuga, ntasubira kubirunda kuko aguma abona ababikeneye. Kandi bariho no mu ijambo ry'Imana handitse ngo ntibazigera bahera. Ibihugu bitera imbere kubera hari ababwirizwa b'inkerebutsi batiyegeraniriza ko ibintu ntivyongereza ubuntu, ibintu bigabanya ubuntu, ibintu bitutura vyaza umutima w'umuntu, ibintu vyaza umutima w'umuntu.
buno Burundi buriko buratujana tubona ingeso nziza ziriko ziratakara turorera ibintu bisigaye bisumba abantu. Mwagiye muri CNDD-FDD mufise sloga ahindani mutavugira hejuru, sloga yitwa ngo vaho ndahaje point. Ngire bijya wahurugira wahorurya igihugu nanje ngigihugu mubifisa ahindani mu mutima ntimubivuga kuko ndabaraba mu ngiro ntimuvuga ngo vaho mpindura igihugu abarundi bose batungi batunganirwa. Vaho ndahaje ote $3 pour que je me mette. Abagumye banga benshi muri mwe bw'indongozi biri ngahi wanyu mu mitima ntimubishira hejuru. Nigire ntama muri amabingira. Erega abasuku abarundi ntibariho ku bwacu nitwe turiho ku bwabo, muze tubasangize ivy'Imana yahaye Burundi. Uwo mubwiriza yibwira mu mutima we ngo databuja aratevye agasindira abasuku n'incoreke akaja mu kwirira no kwinywera akaboregwa, maze ibintu bikononekara. Yari yashinzwe kugerera abasuku ingero nziza y'ingano, azoza atamwiteze ku isaha atazi amusuke mu mugwi bigaba. Champagne yavugwa ngaha Emily urazi zoga zahanywere henekene byari bivumba amajana. Urazi zoga zahanywere, urazi abantu bari bahuze mbwico gihugu abantu bakenye winjira kuri ku miliyoni ugakosa ba prix de 2 millions ahindane nye abantu gasanga haruzuye ntihari huzuye kayema abapolisi mwabibona hari huzuye ugacuba ngo abantu barakenye. Hari abasindira abasuku n'incoreke hakubasukurira bakabatoteza bakababya umutima bakabatwara utwabo bakabakubagura bakabakura agashambara incoreke zigasigara ziri gusa, maze abasuku bagasigara inzara yarabishe. Hoho bacha batangura kunkubita barankubita bwate ntimunyishe n'umushinga amatika ntimunyishe ngo n'umushinga amateka ngaha ngo yari wonyene ngo nimuterere ngo mushire mu modoka ngo nonyene ngo terura cyabaranterura cyabashira mu modoka bantwara 500 nari mfise mu mfuko nari nayarutiye ejo muri bankob imwaro baca bantwara telefone ntoya nari mfise nari naguze nshasha, niho ntaca mbana umuryango n'amaguru ndabana barugara umuryango nanje ndabana nyene ndashiramo akanyarigabo mugabo nyene ndumva ko ngo nduhishijwe mugabo n'igihugu baca baratera induru ati bagomba bica umushinga amateka bagomba bica umushinga amateka. Hacaza hiruka abapolisi bo kuri peje bari hajya kuri Gare du Nord ko byabiri hajya kujya mbere. Bagomba kubeshuza kandi ibihuha vyavuzwe cyane cyane kuri zimbuga za Gihuri aho havuzwe yuko hariho umushinga amateka yagomvye kunyuruzwa akagirwa nabi kabarabara ka mbere kaduga muri iyo zone nyene hahuriye imodoka zishika kuri 5 hanyuma baranka kubisanya kugira ngo bamwe bose bashobore kurengana. Aho rero kurindira ababijejwe kuko ntibari na kure yaho abari mwizo modoka bari bamfashe mbere n'urukanywa benshi. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze.